Bakunzi b'ikimenyesha makuru Kibonobono Media nabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana aho muherereye mwese nongera ndabashimira uburyo mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vyacu nshimire n'abashishikara kwifatanya natwe mu bikorwa tuko turakora byo kurima ikibonobono kugira ngo tukigwize hanyuma tugihingure twironkere amafaranga mva makungu eka ndetse naya hano yene turayakeneye rero kubambonye bwa mbere jewe nitwa David Tuyisabe ndi hano kugira ngo ngume ndabamenyesha ku mwanya ivyo turimo impamvu yatumye tushiraho kino kimenyesha makuru muri no mugambi mu ntango vyaragoranye gose kugira ngo abantu mu bitahure ariko hari umuntu mbere kugira ngo tugume dushikiriza ku mwanya ibijanye n'ivyo turiko turakora murabona ko abadushigikiye bari hirya no hino harimo abantu bari muri Afrika hari abantu bari muri Aziya hari abari i Burayi hariya muri Europe hariho n'abari ku mugabane wa Amerika no ku mugabane wa Australia urumva n'abarundi bari mu mihingo yose y'isi ni muri iyo ntumbero rero tuca tugerageza kugira ngo nk'umuntu yarungise amafaranga ari muri Argentine ndazi umupadiri yadushigikiye ari muri Argentine Imana muhezagire yanatahuye n'umugambi wo kugurira imitahe abo bavukana abo yasize no kugatumba kandi n'umuntu yadushingiye n'intahe atubwira yuko ibi bintu tuko turakora yabibonye hariya muri biriya bihugu za Brazil Argentine hariho n'ikindi gihugu yagendeyemo hariya muri kijya gice nyene mu nyuma aratwandikira aratubwira ati mukomere kwibanga kabisa rero nkumva nk'uyo ari vyiza yuko mu mwanya wiwe muto aramutse aburonse amenya ati mbega ya mafaranga yanje biriko bigenda gute rero hano turi mu ntara neza na neza ya Bujumbura intara nshasha ya Bujumbura ariko mu mugambi wacu turi muri metropole Rumonge turi muri commune yahoze ari Bugarama canke prefecture Bugarama ahitwa ku Magara niho turi kuri zone Magara twaje tuvuye Bujumbura turi umugwi munini twerekeje bwa mbere twaciye mu Gitaza ku munsi w'ejo kuko no munsi turi kwigenekerezo rya 31 urumva ku munsi w'ejo hahise kuwa 30 twari muri Gitaza hanyuma no munsi rero tuje hano ku Magara tugomba tugerageze kuvugana n'abantu bo ngaha hanyuma kumbure twatanguye umubonano aho twatumiye urwaruka ruhurikiye mu makoperative cyo kimwe n'abandi tugomba mu kanya tuhave dutangura naho mbona amengo bacerewe ariko kandi tuca tuja kubandanya ahitwa ko ari kuri centre ku isoko kugira ngo tubabwire umugambi w'ikibonobono tubabwire ivyiza vy'amavuta yacu kugira ko bashobora kuba babizi igitumye rero kindi nkora ino video uretse ko icambere cari kico kubamenyesha ivyo turimwo aho tugeze aho turi harimwo rero n'uburyo bwo kubabwira uko twasanze ari naco kindi kiri mu vyari vyatumye dufata runo rugendo murazi ko twateguye umugambi w'inyungu zinyaruka uwo mugambi rero nawo uwo twagiriye ko tuca duhingura amasabune rero aha mu Gitaza n'ahantu hari soko novuga imwe ihuriramwo abenegihugu benshi cane baba baje bavuye mu misozi ndavuga mu Gitaza aho twari ku munsi w'ejo rero ico gusa twabonye nuko twahashitse ducerewe ariko umva twagiye kuhashika amasaha 6 abantu bamaze kuva mu isoko batashe canke baremuye ariko bake twahasanze nagomba ndakubwire baraguze isabune bongera baragura isabune bazishimira bavuga ati zino sabune ni nini cha turibaza mbega
iyo dushika hano abantu batarataha hoho vyari kugenda gute. Rero no ngaha ku Magara turaja kubipima turabe tuzonabikora no mu Rumonge nariyo zisanzwe zikoregwa mugabo urumva bose hose bagenda bavuga ati isabune ni nini. Rero tuko turarondera ico twokwita marché de Kurema, isoko, kugira ngo izo sabune zacu zironke aho zisohokera, hanyuma muri uko kuronka aho zisohokera abashize rero ya mitahe muri wa mugambi w'inyungu zinyaruka baze banyaruka kuronka inyungu vyoroshe. Nico rero tuko turakora, ariko kugishika ubu ntabwo ari vya bindi vyo kuza iyo uriko urakora ikintu ugasanga nk'umuntu yaraye inzara amubaza ati n'amahoro, ngwego n'amahoro kugira gusa yumvikanishe yuko ari sawa. Ugiye kuraba ugasanga arase n'ibintu vyinshi bimugoye, mugabo akemera kutangaza amahoro ariko vy'ukuri mu mutima atayafise. Rero ariko umuntu aca yibaza ati aho David Shayo uyo ariko aravuga kugira ngo yumvikanishe ko isabune zigurwa atari ivyo, ari bisanzwe nk'izindi. Ariko vy'ukuri nibaza ko abo turi kumwe bombera ivyabona bazombi bazi bambeshuze. Je ivyo nabonye nuko nabonye amahera bayateze isashe batandaje isabune, kandi naragerageje kuvugana n'abariko barazigura barambwira ati isabune ni nini ahubwo mwaje muteba abantu bagiye. Rero ni muri iyo ntumbero yo kubandanya rero nca mpimiriza abariko barankurikirana bari bagise amakenga yo kugura ya mitahe y'umuriyoni na ya mitahe 20 kwiza umuriyoni na ya mitahe wa mutahe umwe 50 ngo bashire muri kino gisata kizana inyungu zinyaruka. Mwaracerewe cane abashize mu miliyoni kuri ka gashimwe tubaha k'inyungu y'ibice 5 kwijana mu mezi 6 baratanguye kukaronka hama, kandi nibaza yuko ni vuba cane nabo bariko barashira mu 50 nabo nyene ku mezi 6 bazoba bashoboye kugabura, bazoba bashoboye kugira ico bakuyemo. Rero no basaba mushishikare kusangiza ibiganiro vyacu abarirya no hino, abashimye imigambi yacu muyijemwo, mwongera mwibuka yuko twiteguriye mu buryo bw'umwihariko irima y'igiterwa c'ikibonobono uri ku kwezi kw'icenda. Imbuto turazifise naha turi twarazigendanye, n'amavuta twaragendanye. Ushishikare no kugura amavuta kuko intahe ni nyinshi cane z'abakoresha ayo mavuta. Ego murakoze cane, rero ibisigaye tuzobandanya tuvugana. Imana ibahezagira.